Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Ikaze rero muri gahunda zacu z'aya makuru. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'impanuka ikomeye cyane yabereye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Ni impanuka y'ikamyo yahitanye umwe, babiri baza gukomereka. Mu murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke hakaba harabera impanuka y'ikamyo yari yikoreye imyumbati ihitana umuntu umwe, babiri baza gukomereka mu buryo bukomeye cyane. Impanuka rero yabereye mu mudugudu wa Munimba mu kagari ka Rugari ku itariki ya 5 Gashyantare 2022 saa 8:03 z'amanywa. Ikamyo ikaba yararenze umuhanda irabiranduka yegamira kamera ya polisi yo ku muhanda bituma ihengama. Ababonye rero impanuka bavuga ko iyi kamyo yihutaga cyane, bagakeka ko yaba yarabuze feri igeze mu ikorosi riri muri aka gace aho impanuka yabereye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CSP Irere René yabwiye ikinyamakuru igihe gikorera imbere mu Rwanda ko iyi kamyo yarimo abantu bagera kuri 3 barimo umushoferi nyir'imyumbati yari itwawe n'ikamyo ndetse na Taniboy wunganira shoferi ari nawe wahitanywe n'iyi mpanuka. CSP Irere René yasabye rero abashoferi kujya bibuka kuringaniza umuvuduko ndetse no kugira amakenga igihe bagenda mu mihanda irimo amakorosi menshi cyangwa se ahantu hanyerera. Yagize ati abatwara ibinyabiziga turabasaba ko bagenda mu muhanda ku muvuduko ubaha umutekano. Tubabwira ko rero abantu atahantu hari amakorosi ari aho kwitondera. Ati ikindi cyo kwitondera ni uko umuhanda umeze nabi unyerera, imvura yaguye bakaringaniza umuvuduko. Ati babigendanye naho bageze bakagenda banasoma ibyapa. Abakomeretse rero n'uwitabye Imana bajyanywe ku bitaro bya Kibogora. Polisi ishinzwe umutekano mu muhanda yavuze ko ikiri gukora iperereza ngo amenyekane cyateye iyi mpanuka. Abatuye mu gace iyi mpanuka abereyemo bavuga ko zikunze kuhabera. Polisi ivuga ko igiye gusuzuma yasanga ibyapa bihari bidahagije hakaba hakongerwa umubare wabyo nk'uko umuvugizi wa polisi yakomeje kugenda abigarukaho. Mu yandi makuru, Perezida wa Repubulika ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashuye ko arimo kuvugana n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba biri mu Rwanda kugira ngo bashakire hamwe igisubizo ku ibura ry'isukari. The Observer ivuga ko yabitangaje ku itariki ya 5 Gashyantare 2022 ubwo yafunguraga ku mugaragaro uruganda rutunganya isukari rwa Kinyarashuga Limited ruherereye mu karere ka Masindi. Uruganda rukaba rufite ubushobozi bwo gusohora isukari toni 60 itunganyijwe mu gihe cy'umwaka, ariko Perezida Museveni avuga ko ruzongererwa ubushobozi ku buryo mu gihe kiri imbere ruzaba rushobora kugaburira akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Kugira ngo isukari izabone isoko kuri igihugu, yavuze ko bazashyirira imisoro ku masukari ava mu mahanga, anavugane na bagenzi be bo muri aka karere ku buryo ibihugu byabo byaba abakiriya. Yagize ati nzavugana n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo bigure isukari yacu itunganyirizwa mu ruganda. Uti kandi twebwe tugiye gushyiraho umusoro isukari yinjira mu gihugu. Perezida Museveni yavuze ko ubu ngubu inganda zo muri Uganda zisohora toni 600 z'isukari ku mwaka, ariko imbere mu gihugu hakaba hakenerwa toni zigera ku 380 zonyine. Kugira ngo rero ikibazo cya toni 120 zisaguka zibonerwa isoko, yavuze ko arimo kuvugana na bagenzi be bayoboye Kenya, Tanzania ndetse n'u Rwanda. Yagize ati abavandimwe bacu bo muri Afurika y'Iburasirazuba bagura isukari kubera ko iyo bakeneye ari nyinshi kurusha iyo dusagura. Ati ndi kuvugana nabo, ndi kuvugana na nyakubahwa Uhuru Kenyatta wa Kenya, nyakubahwa Samia Hassan Suluhu wa Tanzania, ndi no kuvugana n'u Rwanda kugira ngo dukemure iki kibazo nk'uko Perezida Museveni yagiye abigarukaho. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mpera zindi twaraye dusozereye yarabonanye n'urwaruka rwikorera ivyabo mu Burundi. Muri iryo huriro rigira kabiri ry'urwaruka rwikorera utwabo rugera ku 2,000 abaryitabiriye baragarutse kuri zimwe mu ntambamyi bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Urwaruka rurenga 2,000 nibwo rwitabiriye ihuriro rigira kabiri ryabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 4 rigenewe abakiri bato bikorera utwabo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitavye iryo huriro akanaryugurura ku mugaragaro. Yavuniye akagohe uwo rwaruka agwereka ibisata bitararonka ababishiramwo imitahe yagije. Amazi y'u Burundi genda wimbe ariho hose ucugira Rusengo uza gusanga ari amazi
anyobwa adahinguwe. Shaka mufate i Dubai muze murabe ilitiro y'amazi igugwa ngaha, igugwa amahera aruta ayo we ugurira litiro ry'igitoro ngaha mu Burundi, kubera ata Murundi arashora ayo mazi. Uburundi bumerako vyose bugaca bugira imvura, none kubera iki uburimyi butatubesha? Abanyamahanga bose bobuhurumbira. Ndabasavye ntihagire umurundi azosubira gutuka igihugu ciwe. Urazotuka umuntu muganto dutuka igihugu cawe. Mu Burundi ni igihugu abasaza bo kw'isi yose bashaka kuza kuruhukiramwo. Dufise amariba y'amazi y'amashuha 26 muri iki gihugu. Nimwiyumvire twoyatunganya. Murazi ko ajya amazi ari umuti. Ndababazwa cyane n'abiyita abagwizatunga birirwa barimba ubutare bw'u Burundi babujana hanze kubugurisha ntitwigere tubona ihera ryinjiye mu Burundi. Rumwe mu rwaruka rwafashe ijambo rwashikirije intambamyi bahura mu migambi yabo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Muri izo harimo amakori y'umurengera, kubura imitahe n'ibindi. Hoba exoneration ku matax ku ba entrepreneur tukiri bashasha, kubera ko rimwe na rimwe usanga amatax cyangwa ama impôt ari menshi ku mu jeune entrepreneur agitangura. Hari ama entreprise ashobora kuvuka mais d'ici une année ugasanga nta yagihari. Ntituvuze ngo mukureho, ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire. Umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere arafise icahano rugwaruka kugira ngo rurengere izo ntambamyi, harimo kwijukira gukorera hamwe no gukoresha ibihingurirwa mu Burundi, made in Burundi. Mumenyane, mufashanye, mugire chance experience, mushobore kuzamurana, mwongere mushigikirane, tukishorera twebwe nyene, tugashorera ibyaranguwe n'urundi rwaruka bene wacu. Nta kibuza yuko n'imiburiburi ayo machips duhingura, ayo maji duhingura, none ko turi 60% des consommateurs, habuze iki kugira ngo tube 60% de la clientèle de nos produits. Aho niho harakabaza. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yabemereye ko intambamyi zimwe agiye kuzitorera umuti. Turiko twubaka bijya bigo byo gukarishiriza ubwenge ugwaruka. Ikigo ca mbere turizeye yuko uwo mwaka uzohera cyatanguye gukaririza ubwenge ugwaruka rwa mbere, exoneration. Ivyo twarabibonye yuko koko hariho abakeneye exoneration, mugari abandi nabo bakenera exoneration bwa gusahura. Natanze akarorero k'amashirahamwe ashika 50 yarose exoneration y'imiliyaridi 96, muga muri imyaka 3 iheze ntibarigera batanga amakori ashika n'imiliyaridi 3. Ubu tugira dushireho umugwi uzosuzuma neza ibijanye n'ama exoneration kugira ngo exoneration ironkwe koko n'ugiye kugwiza umwimbu afitiye akamaro igihugu. Ikindi no basaba murakwiye rero ko mwoza muragira urunani rw'abahingura ibintu bimwe kugira ngo muronye umwimbu munini mushobora gushora hanze. Ikindi nuko mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi cyane ndetse namwebwe mugira amahinguriro, leta itegerezwa kubaha aho mushinga amahinguriro yanyu cyane mukorera ibikorwa byanyu bijanye n'uburimyi. Rusansuma iheruka yakozwe n'ikigo cy'igihugu kiraba ibiharuro bikoreshwa mu migambi ya leta Istebu yerekana ko Uburundi bugizwe n'ibice birenga 60% vy'ugwaruka. Abitavye iryo huriro ry'uyu mwaka w'2022 barahuriza hamwe ko inguvu zabo zigiye hamwe zoteza imbere igihugu. Ahandi naho umukuru w'igihugu yabahamagariye kwirinda abanyepolitike bo batesha umwanya bashaka kubata mu ruduri. Perezida Ndayishimiye yabibukije ko benshi mu banyepolitike baba beshesha amaronko kugira ngo bashike ku nyungu zabo gusa, mu nyuma hakaduka imyane za politike zihitana ibintu n'abantu mu bonse rimwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru urakenuye. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza ku ikete ry'umushinga amateka wo muri Republika Demokarasi ya Kongo yitwa Claude Misare yandikisha mu mpuzamakungu ONU ari habimwe mu vyemezo ahagaze ko mu kuvuga yuko igisirikare c'u Burundi gifise uruhara mu bwicanyi bw'abasivile mu misozi ya Uvira, Fizi na Mwenga iri mu ntara Kivu y'Amajepfo. Inkuru irambuye kuri iryo kete na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Muri ibaruwa y'impuruza Depite Claude Misare Mugomberwa yaraye yanditse maze agenera kopi inzego zitandukanye zirimo n'ibiro